Of course, my name is Amipro the MC, the electricity. Ini Amipro Show257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo ubu wa mbere kuzara kurikirana ibikorwa byose dushira kuri Amipro Show257. Ntibagire kugira subscribe, share na comment. Ndakwibutsa neza yuko kuri Amipro Show tugerageza guteza imbere ugwaruka rufise impano yaba bashushanya, yaba biyereka, yaba abaririmba, eka ndetse n'abasanzwe bakora ibintu byo guteka n'ibindi byose turabazana kuri Amipro Show257. Nkuko mubibona imbere za kamera za Amipro ndi kumwe n'umusore avyibushe nkanje mwiza yambaye neza aberewe atwenga neza mukanya turaza kumumenya wari we anatubwire n'ivyo asanzwe akora. Karibu sana. Nitwa Ndayize Bijeza nkaba ndumu jeune nkaba nkora vyitwa Akuki kabakizwa meshanzwe izina rya MATOGOSHO mu gisagara ca Bujumbura n'iryo zina Ufise. Nkaba nkora ama cocktail kubabizi kwamaze kwibona ku ma page yanje hose nkora ama cocktail chaine Akuki kabakizwa. Yitwa Jeza canke MATOGOSHO aratogosha bigatogota nyene ibintu bigakomera munsi byasanzwe agira Akuki kabakizwa canke ibintu by'ama cocktail. Ndashaka gato tugaruke ku izina ryawe MATOGOSHO kubera iki MATOGOSHO? MATOGOSHO ryavuye ku mugenzi wanje ari wakwitaba Imana umuhisi oya yitwa Lina manirakoze niwe twakorana. Rero MATOGOSHO akunda kumbwira ati tugende gutogosha mva dukore ikintu cize nyene ikintu kitamenyerewe ya rero izina cyakuza MATOGOSHO mu manza ni MATOGOSHO ahantu hose. CEO founder wa Bills Cocktail ikorera he? Bills Cocktail ikorera muri Galerie Village Market ENCT niho kenshi banicaye ndakorera mwa kenshi bakunda kunkontakta cye ku mapage yanje canke kuri WhatsApp umva ikicacu cyose ncakorera. Tugira kutubwira amapage usanzwe ukoresha canke imbuga usanzwe ukoresha na nimero ya WhatsApp kumbure ku muntu yifuza gukora nawe aho yo gusanga mukanya turaza gushira ko nivyo umaze gukora nivyo ukora baraza kwibona hano. Kenshi page yanje kuri IG ni Bills Cocktail, page yanje kuri Facebook ni Bijeza Ndayizeye, WhatsApp yanje ni +256 79 165 85 00 canke 68 40 14 14. Yes nuko ni Jeza canke MATOGOSHO. Ndashaka rero tugaruke kuri Akuki kabakizwa. Iyo umuntu avuza Akuki kabakizwa yumviki, iyo umuntu avuza Akuki kabakizwa bagakoresha ryari ni bande bemerewe gakoresha? Akuki kabakizwa premièrement murabizi mu madote yacu hariho Akuki baratanga Akuki yari union donc inzoga baba bazimana abakwe iyo bagize union bagabanye hagati donc imiryango ibiri huye. Rero kubera ko abakizwa nta Akuki bagira kubera ko batanzoga abantu batanyenze antonzoga bemerewe kunwa. Rero niyo mpamvu nagerageje nyene gukora nyene agacreation tuntu ushaka kubakorera kugira ngo nabo kambe mashoye kuzabaranwa Akuki mu madote yabo apana ko babakumira kumva kwera ngo bemera Imana umva ngo Akuki donc nta kubonwa. Nico gituma cenze na cocktail yanje rero aze mu kibanza ca Akuki. Akuki kabakizwa na Akuki katarimo umwambiro na Akuki kataboreza na Akuki gasosa. Hari abantu benshi barako baradukurikana muri kano kanya bifuza kumbura ako Akuki, bifuza kubona uza mu manza zabo kugira ngo ushobore kubakorera akakuki. Umuntu agukeneye mu manza watubwiye hagusanga n'ivyo kuri izo mbuga ariko usabiki. Kenshi donc mwabizi yuko akazi kose donc harakina profit donc harakina ico winjiza turavugana bivanye n'uburyo umuntu abafise nkamukorera bivanye n'uburyo donc ari abashaka bikeyi donc sinzi maze kwibona hari ibiri mu pastèque no mananasi bigenge byo ku ma table d'honneur donc byo bakoresha nyine imbere hama rero ibirahuri bica biza mu bantu donc ibintu vyanje nkora iyo bibaye ibirahuri bikeyi amafaranga aba makeyi iyo bibaye vyinshi amafaranga aba menshi muga iwanje umukiriya wese aje avuze uburyo afise ndagerageza nkakora ibijanye n'uburyo bwiwe kandi nta numwe agenda yidoga. Yes nta numwe agenda yidoga ibintu byose babimeze neza kandi cyane. Ndashaka umbwire muri kano kazi ka usanzwe ukora nizahe mbogamizi canke nizahe ntambamyi ugenda urahura nazo uvuga uti izi ntambamyi abazitariho kumbure twotera imbere cyane kugira ngo n'abariko baratwumviriza kumbure bashobora kugira ico bakoze kugira ngo izo ntambamyi zishobore guhera canke zigabanuke bagira ico bakoze. Intambamyi nkunda gwa kenshi
murabizi ubujumbura ndavyitwa ubujumbura iyo ukoze ikintu hari abantu bamwe bagerageza gusubiramwo bakunyigana gakora ivyo nkora kandi na benshi azikakora ku izina ryanje tutanakorana bakagenda gusaba ibiraka n'iki kugira ngo bakore aho que ntidukorana rero nico kibazo gihari benshi barabikora agasanga ko bisubiramwo akabikorana nabi uravyumva benshi cibaze kumva ko ariko aranyinjira izina bon benshi bamaze kumenya ko yumva nkunda kubikora babonye ndakora bikora akabikorana ugasanga nivyo yaryosha bacona naje ivyo nkora yuko umenga nivyo ndi ngene nk'abandi mwe kuragira amafoto ko yes nuko uyu ni Matogosho amaze kugaragara mu manza zitari nke amaze kuboneka mu manza nyinshi cyane ndashaka kumenya akukuki kabakizwa nakahe kabijya kaba karimwo usivye umwambiro utaburimo nakahe kantu kakabijya gashaka gutuma umuntu ariko dukurikirana hari abantu benshi badukurikirana bagira imanza minsi yose avuga ati kijya kintu ifo yuko nanje ndakinwa kugira ngo ashobore kuja mu rundi rwego rw'abandi ikintu cambere kiryoshe kirimwo donc kuba kusanzwe kunda kunywa amaju cyane ni cocktail donc ni mélange nkora nkavyikora jonyene hama nkaca nshiramo indani ni siza junyo sanga tukusura mu mabarabara niki donc iba yikorewe donc ni kintu kiba gikoze kiryoshe gifise n'isuku kandi na decor iba iri perfect yep na decor iba imeze neza kuba bimenyereye barabiza ariko kuba tabimenyereye muri ko murabona amafoto kuri Amipro Show muri ko murabona ingene asanzwe abitegura muri ko murabona imanza amaze kwitabira muri kano kanya ni Matogosho turi kumwe ariko Matogosho ndashaka gatumbwire amahera canke uburyo bwo kubaho buraheza bukaboneka uno munsi ndabona urumujene uracari muto harugwaruka gwinshi kumbure ruko ragukurikana ruvuga ruti twe dufite imyaka 30 40 ariko vyaranse ngene dushobora kwisanga natwe mu kazi nigiki wo rubwiye Jenny baze yuko mwese afise agatana kiwe kinyegeje mu buzima bwiwe ico nibaza no ba conseil y'abajene ubwo ruko rankurikirana ni nimba ufise impano imwe muri wewe gerageza uyi develop na je nabita muri 2014 nabikora donc ari ibintu vya fake cyane nabikora mu birahuri simple zinge vy'amapaseke n'ananasi niki muga avec l'autre again develop nta uvuka imwe ngo yuzura ingobyi that's why ndikunda babwiye ati akantu kose wumva ushoboye gukora ntugafate à la légère donc kora ntugafate minenegwe kora ukore hama uzogera kure ikindi kinacu ntugikore ngo kora ngo ushaka amafaranga kubera ko ari passion yawe kenshi yuko zikuranda amafaranga uranabikorana nabi muga yukoze ikintu kiri muri wewe ukora ikintu ciza kandi kimaze gisoka gisa neza uvuga ati naho nto kwinjiza at least ndiko ndakora ikintu ciza uko iyo uronse feedback ivuye ku bakiriya bawe ni iki uronse message akwandikira uranza gwaheza ati nukuri vya biryoshe bya bisa neza bya ni top ni iki uwumva nyene niyo donc niyo vyo vyishimo vyawe ukora ikintu uciyumvamo kandi ucifuza apana ko uri kurondera ngo amafaranga yego turiko turondera amafaranga ni iki ugira ngo umuntu akeneye kuba mwaka meme ikibazo kenshi aje ndikunda kugira aho umva isidiri urashaka kwibona nabikoze nandi ndamwigana ugira ngo nkore ni iki muga umenye yuko donc ikintu cyose ugikora ko ari kiri muri wewe ari passion yawe apana ko uri kurabikora kugira ngo urondere uburyo yego nico nahanura yes apana kubikora kugira ngo urondere amafaranga ariko bikore kubera ubikunda bikore kubera wifuza gukora ivyo bintu bigashikana igihugu cawe kure ni Matogosho canke Jeza ariko arabitubwira hano kuri Amipro Show257 ariko hari umuntu usanga ariko aradukurikana avuga ati ndifuza yuko Jeza yoza kubinkorera iwanje n'umuryango wanje abo bobo ubasaba iki birakundaho byose birakunda uko even if ndabikora mu manza urashaka ko ufise nka party muhira cyangwa uranza muhira natanze amakordone yanje bikintu cyose urashaka kumpamagara ukambwira fise evenement kanaka evenement yose ndashaka gukoramo as long as atari ibintu ushiramwo inzoga umva ko namaze kuvuga ati nakuki kabakizwa kiraza ko mpindura ibintu ngo nshiramwe gutanga ivy'inzoga nivyo bakizwe ngene ko nabigize izo cocktail ushiramwe ibikini bikiyugira ngo ishobore kuba cocktail nyayo bivana n'ivyo mukiriya bashaka mbafise amasort atatu ane ayo masort kenshi nkunda gukoresha ndakoresha amaju ya passion ndakoresha amaju ya pastèque amaju ya anana ndakoresha ama grenadine n'amamante vyose donc ndagira mélange selon kuntu nyene kuko umva nawo nivyo wiga sivyo gupfa gucanga uko nyene uravyo ko ari ibintu bijana ego nagira formation gatoya nganye mu Burundi bon nagize formation gukora biga donc sanga bidasa hasi no hejuru niki muga biga vy'indani ma pastèque mananasi nije ndayikorera igeje gushamwa indani maho kugira ngo biseneza ku mafoto ni nagize ga formation muri harikera muri 2014 muri Novotel ari umutipe yabikora
acaragenda cyangwa gatejeze ndashaka kumva nabonye ko uranyaruka gufata ndashaka kwigisha akantu hamuzubandanye kurakora yep nk'ugwaruka none uri gukurikirana nawe uracari muto ndabona ata myaka myinshi ndagusumba ashaka kuba ndagusumba umwaka umwe canke imyaka ibiri gwifuza kuba nkawe hari ico worubwira canke hari ico worufasha kugira ngo nago nyene rushobore kumenya ko kazi uno munsi usanzwe ukora kuvyerekeye akazi kiwanje nivyo ushaka ko kwigisha gutanga amaformation ego birakunda cyane kukumva umwe wese naje kyanshake nsamba afise nk'ibiraka vyinshi dakenda nk'abo dukorana kugira ngo bagende donc tugende turakora nk'agesanga nk'umunagi no mu Uganda na voyage canke mu Rwanda ndakira nsigara ngaho kugira ngo kiraka kibonetse canke iki tutaburi kurakora donc nayivuze yuko ndashaka gufata formation décembre yo gufama nk'aba jeune bakeye kugira ngo dukorane donc dushobora kugera kure yego nifuza ko izotera imbere kagera kure cyane nifuza yuko Bills cocktail yotera imbere kagera kure mwabibonye mwabonye amafoto mwumvise Jeza canke matogosho mu mukurikirane ku mbuga sanzwe akoresha yazivuze nimero za WhatsApp yazivuze muraza kudisanga hano nyene kuri Amipro Show257 ndashaka ugira ico ubwiye abantu bose barako baragukurikirana imbere ko turangiza ikiganiro cacu yasare kunaraba imbere ya kamera ikintu ushaka kubabwira abankurikirana abafani banje nukuri matogosho ari ku bwanyu ikintu cyose urubanza rwose cyo mwifuza cyose even makana kamatogosho arashoye gukora hari n'ibindi sanzo nkora by'amadeko byo guteka ama service traiteur byose matogosho ari ku bwanyu buri kintu cyose mwifuza nimuzokwidoga yep yes mwakoze twari kumwe na Jeza canke matogosho yareka aratubwira ibyo asanzwe akora mukurikirane ku mbuga asanzwe akoresha muhamagare mu manza zanyu muzobona neza yuko mwahamagaye umuntu akora bigashimwa mwari kumwe na Amipro the MC ku ruhande rwa kabiri nari kumwe na Kali Amo mwakoze imana ibahezagire